twasanze hariho ingeso mbi yamaze kwinjira mu Barundi kandi tegezwa kuvamo, aho usanga isoko yiharijwe n'abantu nka 20 cyangwa 15, umwe yafashe kioske 10, 20, 30 akariha muri komine ibihumbi 40, mugabo agaca kotesha ku badandaza ibihumbi 300. No kuvuga iki nukununuza bene gihugu. Iyo ngeso nshobora kwemera ko ibandaye. Urumva komine itwaye ibihumbi 40, umudandaza nyawe ayidandarizamo aciye ariha ibihumbi 300 kono karorero. Hanyuma wa wundi ataye n'umudandaza yibereye ngaho aja gutoza ku kwezi kioski imwe ayikuramwo ibihumbi 150, 160 cugwiza no makioski 200 aca banga miliyoni 5 zirenga atana kimwe wakoze ariko kubera wabaye muteka mutwe gusa. Tuvuga tuti abene gihugu boroherwe, tuvuga tuti abene gihugu boroherwe nibo dutegezwa gukorera imbere y'abandi. Ntihagire uguma avuga ngo azojya atarushe, bose nibemere babiri ntuguta nkuko abandi babiri ntuguta. Kandi nibi vyuko ibiciro biguma biduga by'ibintu nivyo byose birimwo. None ivyo bihumbi 150 yarengeje ko yahaye wa muntu yirirwa inwera kayeri gusa atana kimwe yakoze, azoyakurahe? Byose bica bija ku mutwe w'umwene gihugu aza kugura, kuko ayo mafaranga ategezwa kwiyisubiza. Ayisubiza gute? Ashaduza igiciro. Tuvuga tuti rero umwene gihugu tumushira imbere muri byose na hose. Bavuga ngo na makioske yiwabo yabaye iwabo ryari, nta narimwe. Masoko yagubaswe na komine gusa harabaye ubujanja. Ivyo twavuyemwe muri imyaka iheze vyaraturuhije cyane, kandi nabene gihugu turashima ko batubwira neza na neza ido nido kungene igihugu habayemo kutagitunganya neza, kugira ibishobora gukosorwa tubikosore. Tuvuga tuti rero urya ariko aradandariza muri rya kioske yahora ayikotesheje nagiranira amasezerano na komine arihe ibyo 40, uwo hagati avemwo aje gukora ibindi bikorwa. Birashoboka ko ashobora kwiteza imbere nawe nyene, kiretse ko usanga baramaze kuba abanebwe baje ivyo batabiri yakuye. Ni nk'ubusuma. Tushobora kuvuga ko umuntu aza kuguha amafaranga ibihumbi 240 ingahe yiri waradandaza yabizi ntuguta yacotse, we nawe wibereye muhira cyane kimwe kurakora. Komine yitwa ko ariyo yenye niyo kiosk atana kimwe wayibwiye. Ikibabaje nuko numvise ko n'amakioske bayagurishije, akagurisha ama shop ya komine ukazomba ngo yayigurisha miliyoni 200, ugurisha kibanza ca komine nkande indi yaguha ububasha nguko. Ivyo nivyo dushaka tukuvuga tuti ivya komine bivya komine by'abene gihugu ukoze aronka impembo y'ico yakoze, mugabo tureke guha impige abantu bariko kurana nabi abene gihugu babaho.